Amahoro Imana bane namwe inshuti bakunda mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kuri yanyu ya BTV Burundi n'umwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Nibishoboka yuko impene ivyara umuntu kuko ibihimba ngenga mubiri vy'impene n'umuntu bidasa. Ivyo bikaba bishikirizwa na muganga Desire Ntakarutimana asanzwe ari umuganga w'ibitungwa. Muraza kubikurikirana mwidonido ry'amakuru yacu. Nayo abakora akazi ko kunguruza abantu bakoresheje amabisi baridogera ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi yuko bamaze imisi batabona inoti zijana. Ivyo rero bikabagora kugira ngo bashobore gukora akazi kabo ka misi yose ata nkomazi. Navyo nyene muraza kubikurikirana murano makuru mukanya nidonido ry'amakuru yacu. Nongeye kubaramutsa ndabani kaze kugira mukurikirane idonido y'amakuru yacu. Nababwiye mu ntangamarara yuko impene idashobora kuvyara umuntu kuko ibihimba ngenga mubiri hagati y'impene n'umuntu bidasa. Ivyo rero bikaba byashikirijwe n'umuganga w'ibitungwa Desire Ntakarutimana. Ni nkuru y'umugenzi wacu Patrick Hatangimana. Nubwo hoba habayeho imibonano mpuzabitsina hagati y'umuntu n'igikoko, ntibishoboka ko habaho agasamo ngo umuntu avyare ku gikoko icari cyo cyose nk'inka, impene canke intama. Bisigure ko atagikoko gishobora kuvyara ikiremwa muntu kuko atani igikoko gishobora kuvyara ku kindi gikoko c'ubundi bwoko, nk'uko bisigurwa na Dr Desire Ntakarutimana umuganga w'ibitungwa. Igitungwa ingene gisanzwe cubatswe ibyo mu byo bita ibihimba ngenga muntu canke ngenga kintu, ibyo bita mu kinyamazuru amagene code of genetique ziratandukanye cyane. Ico bita akarere akamuruso gatoyi ka gene bita rere kayi differencia ku kintu kinaka ukuna kuriya uco usanga kugira ngo igitungwa iki kibe cyo vyara ikindi gitungwa ntibishoboka. Urana n'intama ubona umengo iregereye cyane impene, urabona ko umengo n'ibitungwa bisa nk'ibimeze kumwe, burya ntibikunda ko intama yovyara ku mpene. Naho meme que ça soit par voie naturelle canke par voie artificielle ntibikunda ko impene vyari intama. Muca mumva rero ugiye kuraba umuntu nawe karaba distance genetique hagati y'umuntu n'ihene, ni ibintu biri très éloigné ku buryo ibintu byo kuvuga ko impene yovyara umuntu usanga bidakunda burere. Mu gihe hari amakuru aherutse kuzunguruka ku mbuga hwaniro ko mu ntara ya Bubanza hari impene yavyaye igisa n'umuntu, muganga w'ibitungwa Desire Ntakarutimana agira ati: ubisanzwe ingene igitungwa kiciremarema mu mubiri, ibyo bita phénomène embryogénèse, ibihimba ntibizira rimwe. Ari igihimba usanga kije kare, ikindi kazoza gitevye. Nahajya hari abantu babivuze ngo kubera kitagira ngo kubera ko igemene itarifise ubwoya impene ntiba ibufise ikiri mu nda, nshatse kuvuga umwagazi kwiri mu nda ntiba ibufise igihe cyose, iza kuronka ubwoya itevye cyane mbere hari mu kugira kwivuka. Rero kubona ko kiya kintu atabwoya cyari gifise, abantu ntibo cyo babifatira kugira ngo bavuge ko cyoba cari umuntu canke oya, ibifise umubiri woroshe ikiri mu nda kandi utagira kubwoya buza kumera mu nyuma. Hariho n'ibindi bihimba usanga biza bitevye, ibindi bikakura bitevye, niko bimeze. Mu gihe imbanyi y'umuntu imara amezi 9 imbere yo kuvuka, impene yo imara amezi 5 gusa. Abakora akazi ko kunguruza abantu mu mabisi baridogera ibanki nkuru ya Republika y'u Burundi yuko bamaze iminsi batabona inoti zijana, bagasaba banki nkuru y'igihugu yuko yobaronsa ayo manoti jana kugira ngo bashobore gukora akazi kabo ata nkomanzi. Inkuru ya mugenzi wacu Irambona Brenda Deborah.
Hamaze iminsi hibonekeza ikibazo c'inoti z'ijana mu modoka rusange zuguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Ibyo bigatuma abunguruza abantu bahomba cyane mu kazi kabo nk'uko tubibwirwa na bamwe muri bo. Benshi bari amajana 5 na uri amajana 6 ijana byarabuze. Babaza mugira ngo ati ngo bebe yarondere muri banki. Wacaje hanze kuri marché hajya kuri marché nwa ugiye kuvunjisha ufata inoti y'igihumbi bakagwa majana igihumbi ukacufata cya gihumbi ukongera ko n'indi jana kugira usubize abakiriya babiri none mvuge bishoboka ni kubundi tugerageje guharura ubuhombo kugira ku munsi nka kwatire bara abantu 35 kuvuga akizi tu imwe ahomba amahera 3,500 rero ku maturo 15 bategereza afonso baba bahaye usanga umunsi umwe imodoka iba yahombye amahera y'ibihumbi. Abo bunguruza abantu bagasaba yuko ibanki nkuru y'igihugu BRB yoshira ahabona izo noti nk'uko yahora ibikora kera. Yaba muri banki BRB ishobora nakome kwakeya ikaduha ama-échange bose byo bararaye ntangorane zo echange bifise. Mwomenya yuko inoti z'ijana ziriko zirakoresha ubu arizo kuva mu mwaka wa 2011. Kugabanya kurya umunyu mwinshi hamwe no gukora imyimenyerezo ngorora mubiri ndetse no guheba ibinyobwa nk'inzoga no kunywa itabi birafasha kugira ngo umuntu yikingire ingwara z'umutima. Ivyo rero bikaba bishikirizwa n'umwe mu baganga basanzwe baranonosoye akaba ndetse arongoye n'igisata c'ingwara zitandukira mu Burundi ariwe Jerome Ndaruhutse. Ani Lorine Kakunze. Indwara zifata umutima n'imitsi nsozabwenge maladie cardiovasculaire ziri mu mugwi w'indwara zitandukira ariko zigendanwa igihe kirekire. Nyinshi muri izo ndwara zirashobora guhitana umuntu bukumbi mu gihe atipimishije kare kuko ziheza zigatandukira ibindi bihimba bikuru vy'umubiri. Bivugwa na Jerome Ndaruhutse arongoye igisata c'indwara ngendanwa zitandukira. Ces maladies exposent à de nombreuses complications aiguës ou chroniques. Izo ndwara zifata umutima ziravyura n'izindi ndwara zidakira nka AVC, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale ou chronique, maladie apparentée, trouble de la vue. Rénale chronique, maladie d'Alzheimer ou apparentée, trouble de la vue. Benshi bahitanwa n'izo ndwara n'abana bavuka hatageze n'abantu bakuze bari munsi y'imyaka 70. Jerome Ndaruhutse arashikiriza ibituma by'izo ndwara z'umutima n'ingene bozikingira. La plupart des maladies cardiovasculaires peuvent Nyinshi mu ndwara zifata umutima zirashobora gukingirwa mu kurwanya ingendo zimwe zimwe nko gukingira ibidukikije, kurwanya itabi, gukora imyimenyerezo ngororamubiri, kugabanya inzoga no gukingira ikirere. Gufungura ivyamwa n'imboga biragabanya indwara zifata umutima. Réduisent les risques de maladies cardiovasculaires. Indwara z'umutima zihitana abantu benshi cane bafise amikoro make kuko ku mugabane wa Afrika no Burundi burimwo ibice 30% bahitanwa n'izo ndwara. Aho no mu gihe miliyoni 20 n'igice aribo bahitanwa n'izo ndwara zifata umutima kw'isi. Amakuru y'inkino tuyashikirizwa na Jules Verne Nakimana aho aza kutubwira bimwe mu byaranze indwi twarangije ariko cyane aho aza kudushikiriza kuvyerekeye urukino rwa basketball aho umugwi urunani waraye wirahiye umugwi wa Dinamo mu gutahukana VBL umwaka wa 2024. Aza kutubwira kandi ibijanye na Primus League mu nkino zitandukanye zakinywe hirya no hino mu ntara z'igihugu. Byasabye ko hakenewe gushika ku rukino rw'indwi kugira hamenyekane umugwi uzotahukana igikombe cy'uno mwaka migano rya Viva Basketball League. Muguru nani no wahejeje ugatahukana ico gikombe nyuma yo gutsinda umugwi wa Dinamo bitoroshe. Elvis Hakizimana amenyereza umugwi w'urunani aratubwiye ico barushije umugwi wa Dinamo. Abaravye match za mbere barabonye ingene byagenze, twagenze kunisha amataye dufise abantu bashobora kugabana muri defense kandi nibaza yuko byadwara intsinzi zitatu za mbere
rero turavye ingene twabikoze muri game 6 na game 5 ntavyo twakoze neza defense ntitwari tumeze neza cyo twakoresheje 80-90 ça c'était pas nous twabafite ibintu twebwe donc twaraje amavideo turagira n'umubona n'abakozi baje ni biro abanyahungu bacu baje bafisha kabona ko natwe nk'uturirimba bagerageje kugaruka muri match bigeze baheba kushika naho ku mutari tugiye gutsinda ibyo birimo muri France dufite plan defensive dufise kubera urabona izi match 5 na 6 barabibonye ko dufite cyane rero twaba tubagaritse ry'amashuri twashobora kurimita impact y'abajya bashotere babo muri match dora biratwica rero twagerageje gukinisha abajya abantu bafite taye bareba cyangwa bafite kugira ngo switching ushobore kureponda kuri bijya bintu mu buryo tutareka abajya abahungu babo ngo bashite ko bashaka. Eko bwa Claver Hakimana arongoye ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU yamenyesheje ko ihiganwa ry'uno mwaka ryagenze neza cyane nubwo tugorane tutabuze. Turashimye cyane rwose turakenguruka Imana yabidufashije. Nta ngorane nyinshi twahuye ingorane twahuye cyane cyane zari ingorane z'uburyo tugitangura twarakoze dukora nabi kugeza naho abarubitre agahembo kabo twabarindirije bakamara inkino zirenga 30 barindiriye ariko baradufashije tubashimire cyane ahubwo hanyuma icyo kibazo cyarahavuye mu nyuma haza ikibazo novuga nk'ingorane twarahuye y'imigwi yavuga iti twebwe turakeneye kugira abarubitre abanyamahanga ko abarubitre bo ngaha ntitubizeye mwarabonye ko twabazanye abarubitre babiri b'abanyamahanga ibyo byose ingorane zose twagize twarashoboye kuzisirimonta ubu bimeze neza cyane ko bitari byoroshye mu higanwa rya basketball mu Burundi mu nkino z'umupira w'amaguru ku kibuga urunani cyo mu ntara ya Cibitoke ariko habera inkino zibiri zitari zoroshe kuri uno w'Imana hagati y'urukino rwahuje umugwi wa Rukinzo n'umugwi wa Bumamuru rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi wa Bumamuru y'ibitsina 2-0 n'urundi rwahuje umugwi wa Vitaro wanganije n'umugwi wa Aigle Noir. Niburu Abubakar amenyereza umugwi wa Rukinzo yamenyesheje ko abakinyi biwe bataragaruka neza mu higanwa rya Primus League ngo baracari mu misi mikuru. Abereka yuko competition yaheze bave muri abarimo basubire muri ya champion baza ko tukicaye tugiye kwicara abakinyi tubereke neza yuko ibyo twari tuyaheze abo banayisha ariko bivuze yuko Messi zazokomeza. Harabaye n'izindi nkino zitari nke zari zikomeye harimo n'ubwo umugwi wa Ngozi City watsinze umugwi wa Kudugana wavuye mu cyicaro cya kabiri Academy Deira ibitsinda 3-1 ugwahuje umugwi wa Burundi Sport Dynamic watsinzwe n'umugwi wa Message Ngozi ibitsinda 2-1 n'izindi gushika ku ndwi ya gatandatu umugwi wa Musongati uracyari kwisonga ukakurikirwa n'umugwi wa Bumamuru nayo imigwi nka Mosojuga na RRB Amasipiri gushika ubu kabitaratsinda urukino na rumwe. Inkuru yacu ya nyuma yano makuru ni inkuru ivugwa makuru yo mu makungu aho Ella Keza Gloria aza kudushikiriza amakuru avuga ari mu gihugu ca Egypte ndetse no muri Amerika y'ubumanuko. Reka nawe nyene tumukurikire. Igitigiri c'ubwato bujabuka urubibe rwa Suez caragabanutse ibice 50%, ivyo bikaba bigira ingaruka ku mafaranga yinjira muri iyo nzira y'ubudandaji. Misiri irashikirwa n'ingaruka z'intambara hagati ya Israel na Hamas. Abagwanyi b'Abahuthi bo muri Yemen bariko bararushiriza gutera ubwato babona ko bufitanye isano n'igihugu c'Abayuda. Ivyo bikerekana ingaruka z'iyo ntambara ku vyerekeye politike y'isi. Ntizigira ingaruka ku mutekano wo mu karere gusa ariko kandi zigira ingaruka ku butaka bwa Misiri. Kuvaho amahane atanguye benshi mu bafise ubwato bahisemwo kwirinda ikiyaga gitukura aho ibice 12 gushika ku bice 15% bijanye n'ubwato ku isi bikunda guca. Ubu bariko bahindura ubwato bwabo buja ku nkengera y'ikiyaga ca Afrika y'Epfo. Ivyo bikaba bituma habaho ukwiyongera gukomeye kw'ibintu bitwagwa kuri iyo nzira y'ubundi buryo. Dutandukira makuru yacu muri Amerika y'Epfo. Kuri uyu wa gatatu ubwira kabiri buzo kwibonekeza mu kirere co muri Amerika y'Epfo. Ivyo bintu biboneka kw'ibahari ya Pasifika gushika muri Chile no mu turere twakure two muri Argentine bishika iyo ukwezi guca imbere y'izuba bigatuma umuco uzimangana. Inyuma y'ubwira kabiri bwo kuwa kabiri gitugutu ubwira kabiri ku ncuro ya kabiri buzokwimonekeza umwakuza bizokwerekana ukwezi kw'izuba mu bice bimwe bimwe byo muri Amerika y'uburaruko, Uburayi, Afrika y'uburengero. Muri izo ntara ukwezi kuzofuka gusa igice c'izuba kandi igice c'uruzitiro bw'izuba kizoguma kiboneka.
Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu y'uno munsi nkaba ndabashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi shimire abamenyesha makuru ba BTV Burundi bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyadutororokaniriza, abari mu buhinga bw'ivyuma namwebwe mwakoze. Imana ibahezagire mwese, mutangure indwi imeze neza y'imihezagiro naho ubutaha.